murakoze cyane kuri uyu mwanya mushoboye kuza kugira dushoboye kubabwira ivyerekeye golf, umukino wa golf uzobejo watekanijwe na KCB Burundi. Ikaba rero ari higanwa rininiya nkuko Adeje yaraheje kubivuga, ari higanwa rininiya rizoba muri East Africa hose. Rero nk'umukuru wa Golf Club Bujumbura ni iteka ryinshi kwakira rino higanwa kuko ni higanwa ryiza rizotuma Burundi bumenyekana, kuko abarundi bazokina ejo, hanyuma abazotsinda bazoheza bagende gukina muri Kenya muri November, bashoboye gukina n'abandi bo mu bindi bihugu byo muri East Africa kugira bashobore gukina neza. Rero twebwe ico dushimira cyane umuyobozi mukuru wa KCB na KCB Bank ningene dukorana na Bujumbura Golf Club. Nkuko yaraje kubivuga mu Congereza, n'ubwa kabiri KCB uno mwaka wa kabiri idushigikira, n'umwaka wa kabiri iteza imbere urukino rwa golf ngaha mu Burundi. Rero twagomba kubashimira cyane kandi tubasaba ko babandanya n'indi myaka, kubera golf n'umukino mwiza ufasha iterambere ry'u Burundi, ifasha mu mibereho y'abantu, kandi tugafasha n'abandi ba jeune kugira bashobore kumenya umukino wa golf. Ibiri Mfura ni vice capitaine wa club. Je ngaha njejwe beaucoup plus inkino. Iyo dufise tournoi nitwe turaho kuni inkino zigenda. So bunye dufise tournoi iri un peu spécial organisé par la KCB. Iri spécial mu buryo izobera mu bihugu byose vya East African Community bifise ama golf club. Izohuza ama club 12. Tournoi yatanguriye muri Kenya ni naba ntihenze, ubu rero nitwe turamukiwe. Ejo le 17 tuzohiganwa. Abamambere ba Golf Club b'u Burundi, abadamu n'abagabo bazohiganwa. Hanyuma ikiri particulier muri iki nuko muri ama catégorie abiri dufise, les deux premiers muri première catégorie na les deux premiers muri deuxième catégorie, KCB izobarungika Nairobi muri finale izoba le 13 novembre, which ni ibintu biri très spécial kuko mu isanzwe tugira amaturno asanzwe entre nous, tugakina tukaryoherwa, ziri organisé par n'abandi bantu. Mais iyi tournoi iri spécial ku buryo abatsinda bazoja guhiganwa n'abandi b'ama club 12 ari muri East African Community. Ni ibintu ntitwari bwabibone, kandi baza vraiment ko abamambre bacu bari très content, kandi bararyoye kubona bazohiganwa kuri iyo level. So tournoi izobirimwo abamambre bacu 33, zori 33, tuzotangura 6h30 gushika 9h30 niho hazoba ama départ. Mu bisanzwe urukino rwa golf nkuru unye rurafata à peu près 2h30 de temps, ata guhagarara. Atangurira ngaha anye gahereza hanyene kuri premier trou, gahereza kuri 18e. So iyo ugize 18 trou ubutambutse à peu près 14 km, urumva rimwe abantu bavuga ati golf si sport. Ambwire ko quand même 14 km ugenda uragira ry'amageste ukubita akayagapira ugakurikira, navyo nyene uraheza quand même ukumva ko wakoze. Bizoba biri très intéressant rero kubona tuzoba turi ko duhigwana pour un objectif izo gutwara mu bindi bihugu which is Kenya, kuri club yitwa Karen, akaba ari ihegana ryatanguriye kandi niho rizoherera muri November. Kuri jewe rero avyinshi novuga, karibu bashaka kurorera, karibu abarundi bashaka kurorera, tuzoba turi ngazo bakira, tuzobereka uko bigenda. Merci encore KCB kubona yafashe uyu mwanya n'uburyo bwabo kugira organize ibintu spécial nk'ivyo mu gihugu cacu Burundi. Murakoze. Mbaze ico kibazo cerekeye umukino wa golf ngaha mu Burundi. Ico nobabwira nuko umukino wa golf nkuko vice capitaine Raije kubivuga, n'umukino kera abarundi batakina cyane, usanga ukina abazungu ko nibo babutanguje ngaha. Mugana ganda babwire yuko uno munsi umukino wa golf umaze gutera imbere, urimo abarundi benshi. Abamambre b'i Golf Club bari kera twari bake cyane, mugabo uno munsi n'abamambre barenga 100
na membre benshi kandi turafise n'ugwaruka rukiri rutoyi ubunye rusigaye rukina golf tukaba dufise rero n'ibindi tugira kugira umukino wa golf gume ukinwa n'abantu benshi turagira muci tugafata abana batoyi bari mu mashuri mato no mu mashuri yisumbuye gatoyi bakaza ngaha tukabigisha urukino rwa golf kugira batangure gukina bakiri batoyi ibyo rero turamaze kubona yuko turamaze kubikora haciye nk'imyaka 4 tubikora turamaze kubona yuko rero urukino rwa golf rusigaye ruzwi cyane kandi n'abana n'ugwaruka rusigaye rutanguye kwimenyereza urwo rukino ugasanga rero ni vyiza kubera batangiye gukina bakiri batoyi baca baheza bagakura babizi cyane bagaheza bagaserukira n'u Burundi mu higanwa mpuzamakungu bagaheza bagateza imbere bakerekana ishusho ryiza ry'igihugu cyacu cy'u Burundi hanze bakerekana yuko nabo bashobora gutsinda uwo mukino umaze gutera imbere rero nababwira yuko ibintu byahindutse neza biguma bitera imbere kubera abakina golf ubunya baguma baba benshi kandi turashiramo n'ugwaruka cyane kugira urwo rukino rugume rumenywa na benshi hanyuma ikindi naco nuko urwo rukino rwa golf benshi ntibarumenya cyane mugabo n'umukino mwiza cyane kandi muramaze kubona nko muri nko bindi mikino iyo umuntu atanguye kuja mu zabukuru usanga azasubira kuza gukina ariko umukino wa golf n'umukino imyaka yose ufise ushobora kuguma ukina naho uja utangura ugashika mu zabukuru n'umukino mwiza utuma ukoresha umubiri wose utuma utambuka kubera ngaha dufise ico twita holes 18 ayo rero yose kugira ushobore kuyatambuka yose ubumaze kugira ibirometero 14 umaze kugira ibirometero 14 murumva yuko rero umuntu agize marche canke yinonoye imitsi ibirometero 14 murumva ko abayagize sport nziza ni sport rero iruhura kandi ikoresha umubiri wose rero twavuga yuko dushima cyane iterambere rya golf mu Burundi kandi turiko turakora n'ibishoboka byose kugira ubwo mukino umenywe n'abantu benshi kandi bose bashobore kuwukina ushobore gutera imbere mu Burundi tukaba rero tuboneyeho n'akajyo ko gushimira leta y'u Burundi kuko leta y'u Burundi iciye muri ubushikiranganje bw'inkino baradufasha cyane bakadushigikira iyo tugiye mu nkino hanze mpuzamakungu bakaduha impusha bakaduherekeza nk'ubu mu minsi heze twarakinye n'ibihugu byo muri East Africa bindi haraje abanyarwanda ngaha haraza abaganda turakina ico twice golf pamoja ibyo rero byabaye vyiza kubera twaronse abakinyi barenga 100 bavuye muri ibyo bihugu byose bitatu u Burundi u Rwanda na Uganda ibyo rero bikaba rero ari ibintu vyiza bifasha kwerekana ishusho nziza y'u Burundi kandi bigafasha no mu guteza imbere urukino rwa golf kubera harimo n'abaje batari bwaze mu Burundi bace babona Burundi bakabona ko Burundi ari igihugu ciza giteye imbere twarabatembereje turabereka Burundi turabereka ubwiza bw'u Burundi rero golf irashimira cyane leta y'u Burundi kwidushigikira kandi natwebwe turiyemeje yuko uyu mukino wa golf tuzoguma tuwushigikira tukawuteza imbere tukaba rero kandi twongeye no gushimira KCB Bank Burundi kuko nkuko mubizi KCB Bank iri mu bihugu byose bya East Africa turayishimiye rero ko kuri uno mwaka yateguye ihiganwa rikomeye cyane rihuza ivyo bihugu byose ivyo rero biratuma abantu bamenyana abantu bakundana kuko murazi yuko inkino nico kintu gituma abantu bashobora kuja hamwe kandi bagashobora kubana neza rero turashimiye cyane KCB kuri ico cimbiro bagize cyo guteza imbere umukino wa golf kandi cyo guteza imbere ubumwe n'ubucuti hagati y'ibihugu byose vya East Africa murakoze nko muri Kenya bafise ibibuga birenga 200 about 20 courses birenga 200 bisigura ko usanga ari ama club afise minimum abamambre nka 200 imwe so bo barateye imbere kurusha kame misinobesha ngo mugabo natwe kame turafise abamambre bamaze imyaka bakina bamaze 25 bakina muzobabona haraho bamaze kumva ba Salvatore mugiye hajya muri club house hariyo championnat ibashakane murabona amazina y'abantu bamaze kwiklasa beaucoup plus
nk'umuntu amaze gutsinda beaucoup plus ngaha mu Burundi Salvatore Ngenzendore afise 7 coupe nta muntu n'umwe arashikana bien sûr tugiye hariya tuzosanga bafise ibibuga vyiza bafise ibikoresho vyiza amamashine kandi ibibuga vyinshi sinobesha baraturusha